Ndasubiye kubaramutsa bene data aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Kristo Yesu yongeye kunyemerera yuko nongera kugaruka imbere yanyu kugira ngo tuganire ku by'urugendo ruja mu ijuru. Reka tubanze dusenga Imana. Haleluya. Bwirukiro Mana, ndagushimiye cyane kunyemereye kuba hano kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe icyo washize ku mutima wanje. Mwami Yesu, ndagushimiye ko uyu mwanya ari wawuteguye, kandi ndagushimiye kuza kumfasha. Mu izina rya Yesu hezagire mwene data nkurikira n'uzonkurikira hanyuma. Mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bwawe bugumane nawe. Ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Nshimiye Yesu akomeje kuturinda. Nshimiye Yesu akomeje kukuzigama nawe mwene data, kugira ngo twigishanye, dufashanye, dukomezanye muri runo rugendo ruja mu ijuru. Imana ishimwe. Nje gusangira namwe ikintu Imana yampishuriye uyu munsi mwijoro, uyu munsi nyene. Ego uyu munsi nous sommes le 28 z'ukwezi kwa gatatu muri 2026. Rero hari ikintu nabonye arico numva nzanywe no kugira ngo nganire namwe bidatevye. Nari maze iminsi nkurikirana ibiganiro bene data barungitse ku mbuga, cane cane ku muco wera. Harimwo intahe tumaze iminsi tubona, abantu bagiriwe ubuntu n'Imana bakabona iby'amaso yacu atarabona. Ni byiza iyo umuntu azanye inkuru akuye kwa data akayidusangiza. Ni ukuri Imana ishimwe, bituma umuntu nawe arushizaho kwikebuka no kwisengera no kwitunganya. Rero nanje nari maze iminsi ndiko ndaraba izo ntahe zatanzwe ku muco wera, aho umuntu usanga apfa giturumbuka, agapfa yari umukozi w'Imana, kandi nyene abantu bose bizigira, ariko ugasanga ntiyashitse iyo abwirizwa gushika. Kubera iki? Kubera yuko atabonetse yitunganije uwo mwanya. Kumbura ufise ibibazo byinshi cyane kuri ibyo, nk'uko undi wese yokwibaza, ariko iyo umuntu agira ubuntu n'Imana akabyumva biramufasha, akamenya uko asenga. Nanje rero iri joro hari ikintu Imana yampishuriye. Je nkunda kurota. Undi yavuze ati ndi karosi. Iri joro nabonye hariho umuntu umwe nzi yitavye Imana mu gihe carengaye mu myaka ishize. Yari umukozi w'Imana, yari umudamu, kandi yari umudamu nyene akuze. Hanyuma rero uwo mudamu ndamubona turi nko mwibarabara, ari imbere yanje, nanje ndiko ndamukurikira. Hanyuma jewe n'uwo twari kumwe ngo turahazana, turavuga tuti ujya ni naka. Umwe ati yego ni naka, undi ati ariko umenga si uwundi, ati niwe. Hama dukomeje kubandanya tuba turamushikiriye. Tumushikiriye ahindukiye araturamutsa, nza mbona ni wa wundi twariko turavuga nyene. Tuterega twari twakuyobewe, tuti twariko turahazana duharira yuko umwe avuga ati ni wewe, undi ati si wewe. Hanyuma ariko kenshi murazi yuko ijwi ry'umuntu kenshi ijwi ntirihinduka. Hama rero
uko yari ameze cyatumye tumuhazana kwari ukuntu yari ameze. Yari yambaye agakanzu k'utuboko duciriye ngaha anye, hanyuma akaba ari agakanzu nyene kagera ku mavi, kandi nyene agakanzu keza nyene keza nk'akumwana w'umudemoiselle nyene. Hanyuma ariko mwumve ko wewe uyo muntu ndiko ndavuga yarapfuye, kandi yapfuye ari umuntu akuze w'imyaka 70. Hanyuma ndamubona muri iyo tene, hama rero n'udushatsi yari afise udushatsi dukeya duteye kanta, ariko nyene ubona ko atari imishatsi myinshi, muri twa dushatsi ubona ko hamwe hari umushatsi ahandi ataye uriho nyene. Hanyuma ndamuravye kandi mu maso mbona afise teint iri clair, ashaka kugira akayobe, kandi ubundi yarirabura. Rero uko kuntu kose namubonye asa, nca ndamubwira nti ntusa neza. Kumbure nawe ngira ngo uravyaprecier ukavuga uti usa neza. Iyo ubonye umuntu nyene urumva arakeye, muravye mu mutwe umushatsi urirabura, muravye agakanzu kiwe gateye ipasi neza, nca mvuga nti nturaberewe, ntusa neza. Aca ambwira ngo aka gapo ubona ngo ni agatube nisize. Abantu mwisiga amavuta ngira ngo umuntu avuze ngo agatube muca mumenya ico arico. Avuze ngo agatube, ngo hari umuntu abajije aca ambwira ati agatube, ati ni ukuvuga n'amavuta bisiga umubiri ukaca ugira inzobe, urumva rero uwo nawe niko yari yisize. Ariko bene data, uyu muntu ndiko ndavuga nabonye je ndamuzi ari umukristo, kandi umukristo mwiza, kandi umukozi w'Imana. Rero ntangaza kubona ibyo bintu bimeze gutyo. Hanyuma kandi niyo kana ntayafise, yari umudamu akuze yafunga igitambara mu mutwe. Sinibaza nuko niyo kana yayisiga. Hanyuma kandi mu by'ukuri ntavyo bintu yisiga mu maso, ariko ndamubona gutyo nako gakanzu kameze gutyo. Hama rero dushishikara kubandanya n'ubwo rugendo muri iyo barabara twari turimwo, dushitse ahantu, aho hantu twaciye jewe harangora kuduga. Hama nca iruhande mbona akantu aka escalier gatoyi kari iruhande y'iyo nzira, aba ariko ncamwo, mugabo ubundi hari ahantu hameze nk'ahaduga, muga je harananira kuduga, nca iruhande. Mbona tugiye nshitse imbere, nca nsanga Bibiliya yanje nari mfise ntayo mfise. Nsanga ngo nayibagiriye ahantu hari inyubakwa imwe kanaka, sinzi ko bari urusengero, sinzi ibyo ari byo. Ngo niho twari twaciye, ariko mu by'ukuri sinibuka ngo twahaciye sangapi. Hanyuma nca nsubira inyuma, hanyuma nsanga ya Bibiliya kuko nsanga nihiri. Nca ndagenda, turagenda, ariko sinzi ngo twariko turaja he kandi. Mugabo mbona dushikiriye inyubakwa yindi, inzu nkaho womenga tugiye mu rusengero. Hama rero umuntu yari ari imbere y'urwo rusengero arampagarika, arambwira ngo hajya ahantu mugiye, ngo uze kuraba, ngo utumbere ahari umusaraba, ngo uze kuraba, ngo utumbere ahari umusaraba. Ni sawa. Nca ndinjira aho hantu. Hanyuma ninjiye, kandi iyo nzu nabona umenga ni inzu y'abakatolika, niko ndayibona. Hanyuma n'uwo muntu yantegereye ambwira wamenga nyene ni umuntu w'umupatiri, ariko sindavyibuka neza, ariko nabona umenga nuko.
rero aca ambwira ati uze kuraba ahantu hari umusaraba aba ariho utumbera. Ni sawa. Ninjiye rero niho nabona nsanga hariyo abantu benshi cane, jewe ngenda ndaba aho nobona wa musaraba, ariko bene data uwo musaraba sinawubonye, ahubwo ico nabonye abantu bahagaze muri iyo nyubakwa canke urwo rusengero, mbona bahagaze nk'utugurupe, akagurupe kamwe ngaha, akandi ngaha, akandi harya, akandi. Nivyo nasanze, nkomeza kwitegereza ntazi aho ndi buhagarare kuko wa musaraba sindawubona. Hanyuma rero mu mwanya nza mbona ba bantu bose baramijutse, baravuye muri urwo rusengero, baravuye aho hantu. Mbona hasigaye abantu bakenya cane, jewe kubera ntari bwaronka aho mpagarara sinabona nabo, urumva nta nabo nari bwinjiremo ngo menye ngo ni bande canke ni biki. Ariko ikibazo kica kinzamo ngo bagiye hehe, ba bantu bose bari ngaha bagiye hehe? Sinzi ukuntu rero nca mera nk'usohoka ngomba kuraba aho handi bagiye, nsanga bagiye mu yindi nyubakwa yari hepfo y'iyo aho yari iri. Nca ndagenda ndabakurikira, ndagendayo. Ngiyeyo nsanga baricaye, nsanga hoho ni nk'ahantu h'uburiro. Nsanga nyene baricaye ku mameza, bariko barafungura kandi ibifungurwa biryoshe, bose nyene bariko barabaha. Okay. Nanje rero urumva ko hose naguma ninjira nk'umwentri, ntazi aho ndi buhagarara hariho. Nca ngenda ku meza yicayeko abandi bantu, nca nicaraho aho nabonye ikibanza, nca nicaraho. Ariko urumva bo bari bafise ivyo bariko barafungura, je ntavyo nari mfise. Abo twari twicaranye bagomba kumpako, ariko baca bampamagarira uwundi uwariko arasereva kugira ngo nanje bansereve. Hanyuma rero uwo wundi aje arambaza ngo none wewe ngo urafise amafaranga yo kubiriha? Ambaza ngo none wewe ngo urafise amayero? Sinzi ariko umenga niko yambwiye, niba ntibeshe. Njewe ndamubwira nti jewe mfise carte yo muri Swedbank. Nije mfise carte yo muri Swedbank. Baca babona yuko badakwiye kumpa. Ariko ndavuga nti nyamara nta kibazo, nti umutware wanje ari inyuma araza arabiriha. Kuko nibaza nti aba bantu petetre ko bakoresha amafaranga tudafise, mugabo ntaco niyaza uriya muntu arabiriha. Ariko bene data ntibanyumvirije, bihera batanserevye. Hanyuma mu mwanya mbona harageze ko tuva aho hantu. Tuvuye aho hantu rero mbona turasubiye inyuma, turagiye. Kandi aho hantu twari tugiye mu yindi nyubakwa. Kandi turi mu nzira turiko turagenda muri iyo nyubakwa, mbona abandi bantu nzi, hariho abandi bantu nzi. Uwo mudamu nabonye turaramukanya, mudamu nyene ari chic nyene, yambaye neza, ashajije, ibirato, ishakoshi bijanye n'impuzu byose asa neza. Hama mbona n'abavukanyi biwe ndababona imbere, nabo nyene bariko baragenda bavansa baja nko muri iyo nyubakwa. Ikintu nabonyemwo nabo nababonye basa neza nka kumwe nyene ariko ndavuga, bufise udushatsi duteye kanta neza, ndibuvuge ngo bashwingitse. Kandi mbona bose bariko birindirija muri iyo nyubakwa. Nanje ndiko ndagenda muri iyo nyubakwa, urumva ko twari kumwe. Ndavye nsanga Bibiliya yanje ntayo mfise. Ndavuga nti Yesu we, Bibiliya yanje ntayo mfise. Nca mva kuri uwo murongo wabo, nca ngenda ahandi muri iyo nzira nagiyemwo yindi, nca nsanga aho Bibiliya yanje ari hiri. Nca ndayitora, nca mva
kuri wa murongo bariko baragenda hahandi, urumva sinabaye nkigendayo, jewe naciye uwo murongo wabo ndawuvamwo nja kuri uwo murongo wundi, mfise Bibiliya yanje nca ndikangura. Bene data, izo nzozi niyumviriye nti Mana nziza yewe ibi bintu ni biki Mana, ibi bintu ni biki? Ariko ndashimira Yesu kuko ntaco yerekeranira ubusa, ubwo wewe arazi ico yashatse kuvuga. Iyo nzu bariko barajamwo abo bantu, sinzi ngo ni inzu yari inzu nyabaki, ariko bariko baragenda, abo bantu basa n'abashajije, abo bantu basa n'ababoneka neza ko bambaye neza. Nongere ndamubwire yuko muri ako kanya jewe niravye nabona nsa nabi, nkabona menga aho hantu nta birato nambaye, nkabona kuri uwo murongo wabo ukamenga nambaye ibicocerwa, nkabona sinzi ukuntu nyene numva bimeze. Hanyuma rero uyo muntu nyene, uwo muntu nariko ndababwira wundi ariko arambwira nyene, tuganira bisanzwe kuri iyo nzira, turi muri iyo nzira, nyereka n'abavukanyi biwe hetaraba naka ngurya na naka ngurya bari imbere. Rero nca ndikangura muri uyo mwanya, hanyuma ngira umwanya wo gusenga cane no kwiyumvira, Mwami Yesu Kristo, ibi bintu ni biki? Nca ntangura kwiyumvira kuri wa muntu nabona ubwa mbere yari imbere yacu, mukozi w'Imana nzi ko yatashe, kandi yari umuntu w'umudiyakoni, kandi yabikozemo igihe kirekire, kandi hari umuntu nyene nabona ko ari umuntu w'Imana kweri. Ariko biza kurangira nsanze mbonye uko kuntu amubonye asa, nuko kuntu amubona ameze. Kandi iyo nzira twajanyemwo, urumva ko yashikije ahantu, twashikiye ahantu hasa nko mu rusengero, hama urwo rusengero nkabonamwo utugurupe tw'abantu, kandi nta musaraba wari urimo. Ivyo bintu nagomba wewe nanje twiyumvire kuri ivyo bintu. Nshuti bene data, twatoye gukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Harageze aho umuntu ava mu vyijiji akagenda agahagarara n'Imana neza. Sindabizi aho usengera, jewe nzi aho nsengera, ariko nagira nkubarire ngo aho usengera naho nsengera, naho nakawundi asengera ni kimwe. Twese turi muri ya nzu canke ya nyubakwa, aho niho turi. Kandi ugasanga bamwe bari aha, abandi bari harya, abandi bari harya, ariko twese turi mu kizu tuvuge citwa abaporoti, canke citwa abakizwa, canke citwa sinzi ingene twocita ico kizu twese turimwo, canke abanyedini kanaka, abantu biyitirira Kristo, ko twese turi muri iyo nzu. Ariko imbere yo kwinjira bambwiye bati uze kuraba ahari umusaraba aba ariho uja, uze gutumbera aho uza kubona umusaraba. Bene data, muri iyo nzu nararondeyemwo umusaraba narawubuze, ariko nasanzemwo abantu ari benshi cane barimo. Mwene hari ico bikubariye? Birashoboka ko ushaka kuba mu nzu wari uzi ko ari inzu y'Imana, mugabo nta musaraba uriyo, nta Kristo ariyo, ukaba uriyo kandi ukaba muri kumwe n'abandi, kandi ubona ko rwose umenga bimeze neza. Dusubire kandi, nagomba ngo data wo mwijuru amfashe uko ndavyumva mu mutima, numva ndabisohora uko ndavyumva mu mutima, kandi mpwemu yera agufashe kugira ngo nawe ntugire umutima wugaye wo kutagomba kumva, ahubwo usenga Imana igusobanure kugira ngo wumve, kuko Imana ntishobora kwerekana ikintu ku busa busa. Kimwe,
aha hantu twese dukoranira twese tuzi neza ko turi mu Mana, na cane cane ko twihanye, na cane cane ko twabatijwe, na cane cane ko turirimba tugasenga. Ibyo byose womenga vyotwemerera rwose kuba twokwitwa abana b'Imana, kandi tukaba neza turi mu ngoro y'Imana. Kandi murazi neza ingoro twubatse zirimwo imisaraba, kandi izi ngoro tugendamwo twigisha umusaraba wa Yesu. Niko bimeze. Ariko nagira ndakubwire ngo hariho ahantu uzoshika ivyijiji bikakuva ku maso, ugahishurirwa by'ukuri ingoro winjiyemwo iyo ariyo. Iyo ngoro yose uzojamwo udahaye ikibanza mpemu yera ngo abe ari wakurongora, udahaye ikibanza umwami Yesu Kristo ngo abe ari umwami n'umukiza wawe, iyo ngoro yose ntabwo ari ngoro. Kuko ahari ngoro ni uwo musaraba wa Kristo umuntu aba ariko ararondera. Nk'uko uyo muntu yambwiye ati urabe ahari umusaraba aba ariho tumbera, ariko umusaraba ntawubuze. Ahubwo ico nasanzeyo utugroupe tw'abantu, uduce tw'abantu. Ndasenga muhemu yera ashishikare kubihishurira, amajambo arakomeye cane. Umwami Imana aguhishurire, kandi nanje ashishikare kumpishurira rwose. Uyo muntu ko yari umudiyakoni, yoba yashikiye muri iyo nzu bigenze gute? Yoba yashikiye aho hantu bigenze gute? Mbese ivyo bintu yisize ngo amatube mama atuma umuntu agira inzobe, ayo mavuta bisiga yo guhindura, mbese uyo muntu ko atavyo nari ndamubona, yoba yabikoze kera hanyuma akaba yapfuye atavyihanye? Ico nico kibazo nibajije, mugabo sinzi ko ariko bimeze. Izo kanta namubonanye mu mutwe ko igihe yapfatazo yari afise, yari ari umukecuru mwiza, umukecuru mwiza, kandi nta ivyo bintu reka, ariko kera ndazi yarabikora. Mugabo ikibazo pourquoi nongeye kumubona abifise mu mutwe? Kandi Imana dutabare beneda. Igituma twumva imburi ni ukugira ngo twihane. Bishoboka yuko uyo muntu yabiretse mugabo akaba atavyihanye. Mwisobanukirwe bene data kureka ikintu no kucihana. Hari abantu bagendeye mu ngeso mbi nyinshi cane, hanyuma rero baradesida kubivamwo mugabo ntibavyatura, ntibavyihana. Kandi nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo icaha kitihanywe kiguma hahandi. Imana dutabare cane. Ako gahuzu kangana gutyo, kameze gutyo, ni kubera iki? Sindabizi. Ariko nagira mvuge ngo nawe wo naho utabikora ugashima ababikora, nawe ufatanije nabo. Uyu munsi nibutse hari umuntu w'Imana twame tuganira, ariko arambwira ati ibyaha by'abantu ni byinshi, ati abagore bazoja mw'ijuru ni bake, ati kubera ibyaha byabo byinshi. Hanyuma rero nca ndamubwira nti yamara ibyaha bikwega abagore n'abagabo birabaraba, kubera yuko kenshi abagore ibintu bakora kenshi usanga ari abagabo babibatuma. Umugabo akavuga ati sindakubona usa gutyo, oya ntunkurikire usa gutyo, gira uku. Hanyuma ugasanga umuntu yoshaka kubikora kubwo kubaha canke kubahiriza umutware w'ivyo amusaba. Rero muri ico gihe niba vyoboneka ari icaha imbere y'Imana, n'uwo nawe vyomwagira. Nico gituma dukwiye guhagarara neza mu nzira y'Imana, ugahagarara ukunda Kristo n'umutima wawe wose, wemangira Kristo mukuri. Hanyuma tugaruke rero kuri uyo muntu, ingene mubwiye nti nturaberewe, ntusa neza. Beneda, ni gute noza gushimangira ivyo bintu ngo usa neza
kandi nirirwa ndavuga nti ibyo bintu bibagabo mwese n'ababikora nimubireke si byiza. Ariko muri izo nzozi nabonye ndiko ndavuga ngo yongo uraberewe gusa neza. Imana idufashe cyane. Harageze aho tudatinyirira ikintu, ntutinye ngo mbega ngo barambona gute, mbe baramvuga gute. Vuga ikintu uko gisa nyene, umuntu niyakwanka akwanke. Erega Yesu yaratubwiye ko bazotwanka. Kandi ntaco bintwaye nimba umuntu yonyanka ngo niko ndamubwiza ukuri, ntaco byo babintwaye. Ubundi yankunda ngo amike. Canke yanyanka hoho antwara iki. Igikuru muze duhagarare neza, duhagarare muri Kristo Yesu, duhagarare mu kugenda uko umwami Imana ashaka, hanyuma ibisigaye data azogwanana n'abatugwanya. Imana idufashe cyane. Dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo c'imigani, kumbure ndaza ndasubiramo muri iyo nzozi, ariko turabira ijambo ngene ritubwira. Imigani 21 turahera ku murongo wa mbere, haravuga ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uhoraho nk'umugende w'amazi awukwegera ahagomba hose. Imana ishimwe. Uwo ni umwami, ngo umutima wiwe ngo uri mu kuboko k'Uhoraho. Umwami womengana umuntu ari hejuru y'abandi bose, ata muntu yomukakaza, ahubwo ibindi byose biri munsi y'ukuboko kwiwe. Ukamenga niwe yo bigenza uko ashaka. Ariko hejuru yiwe naho hariho Uhoraho. Kandi Uhoraho naho ngo ni ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uhoraho nk'umugende w'amazi awukwegera ahagomba hose. Nagira nkubwire mwene data, niyo wo kwiyumvira ngo wowe ntawe gukakaza, niyo wo kwiyumvira ngo wewe ni wewe nyene uri hejuru ya bose, sinzi niba wowe urinde, ariko icyo nkubariye ntiwoba uri hejuru gusumba Uhoraho. Oya, nico gituma hejuru twese munsi y'Uhoraho duca bugufi, kuko afise ngo ashobora kudukwegera aho ashaka hose. Imana ishimwe. Wewe nawe rero birakuraba mwene data nshuti nkunda. N'igihagararo cawe n'igitinyiro cawe n'ingene uri umwubahwa nawe birakuraba. Imana idufashe. Ku murongo wa 2 ngo inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe ubwiwe, ariko Uhoraho agera imitima ku munzane. Inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe ubwiwe. Ni naco gituma n'ivyo ukora nuko kose wigira ni vyiza mu maso yawe. Ndiko ndabwira abafasoni bagenzi banje, kana ngo yarabananiye data, abandi ngo reka ngo hari ibyo ntoshobora, ngo ibyo jewe sindabihambya. Ni byinshi umuntu akora, kandi jewe nje hano ndababwira bene data, inzira uri kuracamwo raba kwicanamwo na Kristo, raba ko Yesu nawe agushigikiye muri ibyo bintu. Narababwiye nti umuntu naho yobona zazaniwe, pfuka musenga Imana yibaze, kandi data azokubwira. Kandi hariho n'ikindi gihe azokwanga kukubwira, kuko yakubwiye kenshi ukanka kubireka. Uyu murongo uvuze ngo iki? Ngo ariko Uhoraho agera imitima ku munzane. Harazi icyatumye wase kubireka. Uvuga ngo mbega noca hehe? Uvuga ngo mbega byomera gute? Ngo reka. Mwene da, uri mwiza, uri mwiza. Yesu yakuremye uri mwiza. Kandi nimba hariho abantu baremwe neza bakwiye kubyishimira, n'abantu bamaze kumenya Kristo Yesu. Kuko abamaze kumenya Kristo Yesu twarasobanukiwe ubusumbasumbane bw'abantu. Twarasobanukiwe umuntu kuba mwiza kandi ari inzobe, kandi umuntu akaba mwiza kandi yirabura. Rero kuba ufise inzobe ntibisobanura ko uri mwiza. Sico kica kikugira mwiza, ahubwo uri mwiza kubera yuko uri uko nyene Imana yakuremye.
kandi uri mwiza kuko uvyakira ukabishimamwo Imana ukumva ko ubinezererewe ko Imana yakugize mwiza. Imana ishimwe. Rero ivyo bintu byo gushaka kurondera uko usa Imana itakugize uriko uragira nabi, kuko aho uriko urakosora Imana kandi aho nimuzaba mukiri kumwe na Kristo. Abandi bakavuga bati oya reka 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 reka, uyu mushatsi wanje nomubwira gute? Wega yewe hatanguye kwera, imvi zatanguye kuza, natanguye kusaza, niwe kusaza, none imyaka nayo urayisubiza inyuma. Abana wabyaye ko bariko barerekana ko bakuze, nabo niwe budakura. Bene data nimunze duce bugufi imbere y'Imana. Reka kwiruka n'iyi si nta nahamwe uzoyihungira, ahubwo ca bugufi wumva ko Umwami Imana avuga kuri wewe. Kubona umuntu warabaye muto ugakura hanyuma gasaza mugakura, ivyo byose n'amahoro n'umugisha. Imana nibihererwe icubahiro. None bihindutse icaha kubona warameze imvi? Bihindutse icaha ku buryo bw'uko ugomba gukosora Imana ngo yamana ngo yaye ngo nari nkwiye kuguma afise umushatsi wirabura? Oya, igihe c'umushatsi wirabura cararenze, ubu hageze igihe c'umushatsi wera. Niba rero udashaka utawushaka, aho naho nyene uriko urashira ikibazo mu Mana. Ntabwo uriko urashira ikibazo muri wewe, uriko urashira ikibazo mu Mana utabizi. Abantu baravuga ngo yaye ngo nukugira neza ngo nugusa neza. Mbese gusa neza nukugira iki? Gusa neza nukwishira ku mucafu. Nagira ngo gusa neza nukwiye gukikura ku mucafu. Umwami Imana dutabare. Ngo inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe ubwiwe. Nico gituma ibyo byose ukora ubona ko ari byo vyiza. Ariko nagomba nkubwire uriya muntu ingene Imana yamuharuye ko ivyo bintu uko yagiye atavyihanye. Mani mbabarire niko niyumviriye yagiye atavyihanye, kuko jewe igihe yapfuye nabonye ntavyo yaragifise. Ariko kuko Imana yobingarurira kubinyereka kuri we, kandi Imana dutabare. Kandi yari umuntu mwiza wo mu rusengero akora ibikorwa by'ubudiyakoni byiwe neza. Ariko muri urwo rusengero rw'Imana Data go mwijoro, apana mu zo mw'isi, bamukrasa hamwe n'abandi bari mu rusengero utagira mu musaraba. Aba bantu bose bagenda bakosora Imana banka kugena nk'uko Imana ishaka, bakishimikiza ngo bari mu bikorwa by'Imana, bakishimikiza ngo bari hehe. Waraba ugasanga inzara zisigaye zisa hari inzara, hari inyoni zifise inzara zahuje nziza, ugasanga abantu basigaye bafise inzara zimeze nk'izi nyoni. Umwami Imana ariko Yesu Data dutabare. Mwene Data ukunda Yesu, wahindukiye ugakura ibyo bicafu kuri wewe, ugakorera Imana n'uwo mubiri wawe. Erega iyo ni ingoro y'Imana. Iyo ni ingoro y'Imana, uko nyene usa niko Data ashaka, niko mpwemu yari agomba kwicaramwo ameze. Ndatangara cane kubona abantu Satani yarabahumye amaso gushika naho umuntu akavuga ngo arujujwe, ngo arangora ngo yo ngo cengo ngendana n'Imana, ngo je Yesu wangu. Satani ntakubeshe. Uri mu rusengero ariko mu nzu hariya kwa Data nabonye abo nabonye bariyo bariko banahesabiwe yuko bari mu ngoro zitari mu musaraba. Ayo makoraniro barimwo bakoraniramo nk'imigwi y'abantu, ntabwo ari urusengero rw'Imana. Kandi niyo bariko banahongoza n'abagenda, haya nta muntu w'Imana yo kwinjirayo. Oya, abinjirayo n'abadafise Bibiliya. Nababwiye ko nanje nari kuri uwo murongo wabo ndiko ndagendayo, hama nkirotirwa nta Bibiliya mfise, ngaca mva muri uwo murongo wabo nkagenda nkabavamo. Kuko abo bantu bagendayo nta murongo, nta Bibiliya baba bafise. Kuko iyo bafise Bibiliya baba barasomye bakabona yuko kizira, baba barasomye bakabona yuko imibiri yabo ari insengero za mpwemu yera badakwiye kuyonona. Imana dutabare. Ndiko ndavuga ibyo neretswe. Uvyumva akabyizera, Imana imuhezagire. Uwipinga naho nagende yegera Imana avuga ati Imana ndakwinginze, subira ungendere, subira umbwire, Imana izokubwira. Ivyo
nabibonye iri joro kandi ntabwo ari byo nariko ndasengera oya, ariko Imana ishimwe kuko ico ishaka nico yerekana ku gihe cacu. Ico nabonye Imana yankariyeko cane nuko nagiye gushima ababikora. Ushimye ababikora nawo nyene ububikora. Ngene najaye kumufurata ko yungura bere uri mwiza kandi mu by'ukuri sinabivuga ndamufurata nuko muri kamere kanje abantu basa gutyo ndabakunda mbona bashajije. Ariko Imana nayo iravuga ati we ngwino uje kuraba iherezo ry'abo bantu iyo bariko baraja. Natangaye uyo muntu yaciye anyereka abandi bavukana nzi neza bari mu nsengero bari mu bikorwa n'uyu munsi ndabazi bafise amakanta mu mutwe bari batondekanye bariko barinjira muri iyo nyubako. Inyubako y'abantu batagira Bibiliya badasoma ijambo ry'Imana batabonye badakurikira umwami Yesu. Inyubako y'abantu bagenda baba mu nzu zitari mu musaraba. Wumva ivyo bintu bidateye ubwoba beneda? Ni gute wowe uri umudiyakoni, ni gute wowe uri umukozi w'Imana hanyuma ukavuga ngo usenga Imana kandi uba mu nzu itari mu musaraba? Inzu itari mu musaraba yumva ari ingoro y'Imana? Aho hantu ugenda udafise Bibiliya warayambuwe wumva hari ahantu ho kugenda? Garuka beneda, umuntu wese nagaruke ndabinginze mu izina rya Yesu. Umuntu wese afise ikimurega ku mubiri wiwe atunganye. Ya mibiri yanyu ni ingoro za mpwemu yera. Ni ingoro za mpwemu yera. Ayo maso, uwo munwa wawe, amatwi yawe, uwo mubiri wawe uko kose usa, uwo mushatsi wawe uko kose umeze, vyose ni ivy'Uhoraho. Ntabanje kugenda indani mu mutima. Ijambo ry'Imana yambwiye ngo Uhoraho agera imitima ku munzane. Ushobora kuba uri kuranyanka cane kubera ibi ndiko ndavuga, ariko ndiko ndakaraba imbere y'Imana. Umva ko naho akantu ko kuvuga ngo ngo nagangura berewe ngo usa neza nkaho umenga nanje ndabishigikiye. Reka ntabyo nshigikiye mu izina rya Yesu. Mwene data uri kuranyumva hindukira. Rekera Imana iyo ngoro yayo reka kuyonona. Hanyuma nawe umenye ngo uri umuntu w'Imana. Ariko nje kukubwira niba uvuga ngo uri umuntu w'Imana ukaba ukigendera muri ivyo bintu, nakubwiye yambariye ati genda hariya bakoraniye uheze urabe umusaraba. Ariko umusaraba nawe ubuze. Nasanze y'abantu amagroupuscule y'abantu bari muri iyo ngoro. Kandi aho hantu bene data nshuti y'umusaraba, nagomba ndababwire Yesu umukiza wari mw'isi arazi neza yuko Kristo Yesu agira agaruke vuba. Agomba ko wewe ntuzohavugwa mu mpore y'ibintu utazi. Icatumye yongera kubimbwira suko utavyumvise, waravyumvise. Abantu benshi barabivuze, barabishingiye intahe. Baravyumvise. Ariko nanje ndagarutse. Jeho nje gukaraba. Urumva ko naho yuko nanje ndabishigikiye nkabisasirira. Reka da, mu izina rya Yesu nimwihane. Umuntu wese yumva ko ibyo bintu akibikora yihane agaruke kuhoraho Imana. Hari byinshi cyane ibyaha si ibyo gusa, ntimwumve si ibyo gusa, ariko ibyo ndabivuze kuko abantu benshi bavuga ngo bakorera Imana, bakaririmba babifise, bagasenga babifise, bakadiyakona babifise, bakaba mbere n'abakozi b'Imana b'abapasiteri babifise, bagakora ibintu nyene byose byerekana Imana kandi babifise. Ariko reka ijoro ryambwiye ngo abo bantu ikoraniro ryayo nta musaraba uri. Ntunezerwe nuko uri muri iyo nyubakwa urimwo, uri kumwe n'ababene data bariko barasenga, ushaka kuvuga uti kaje y'ishengero ndimwo n'ishengero rya mpwemu yera. Aho uri kumwe n'abandi, ariko wewe nabo bose murakora kumwe. Imana irabafitiye iyindi shengero ibaharuramwo ritagiramwo umusaraba. Sindiko ndataka aho hantu usengera, ariko niko ndavuga ngo abo bantu bakora ivyo bintu data Imana yanyeretse ko bari mu yindi sengero bakoraniramwo itarimwo umusaraba. Ibyo nivyo nje kuvuga, abavyumvise bakabyizera. Imana nibahezagire. Nagira nsome kandi uyu murongo ndawusubiremwo, Imigani 20:2. Inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe ubwiwe,
ariko uhoraho agera imitima ku munzani. Gatatu, gukora ivy'ukugororoka no guca izibereye nibyo bihimbara uhoraho kurusha gutanga ibimazi. Ushobora kuba utanga ibimazi, ushobora kuba ukora ibikorwa byiza by'Imana, ushobora kuba ukora biriya na biriya ukora, nibyo, ariko Imana yavuze ngo gukora ivy'ukugororoka. Nibyo navyo biri mu kugororoka. Nibyo navyo biri mu kugororoka. Hariho n'ibindi si ibyo gusa, ariko nibyo navyo birimo. Imana Data iguhezagire, ikugirire neza, mwene data nshuti yanje. Kwari kukuburira kugira ngo nanje nikiranure. Yesu araje gutora abantu biwe, ariko abantu mutariko muragenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, uba wataye igitabo c'Imana. Uba wagitaye, wagishiburiye kure, kuko iyo aba wari ukigifise cari kukurongora, kandi n'ivyo bintu ntiwari kubandanya ubikora. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Reka mpereze ku ijambo dusoma hano mu gitabo c'Abanyefeso, igitabo Abifilipi 2. Haleluya. Abifilipi 3 ku murongo wa 2 haravuga ngo, Abifilipi 3 ku murongo wa 20 haravuga ngo, tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova, ariwe mwami Yesu Kristo. Tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza azova, ariwe mwami Yesu Kristo. Imana nibaha umugisha. Mwese abariko bazi neza ko iyi si atari wacu, abazi ko hano hantu turi nk'abashitsi, nk'ingenzi, nk'impunzi, hano tuhari atari wacu. Muze twiyambura ibituremera byose beneda, twikunkumura ibyo byose bigomba kutumatanisha n'iyi si, turondere ibyo wacu. Umwami Yesu Kristo araje, twikunkumura ibyo byose, Satani ntihazogira icyo adusigazako, ariko tuzosange tutagira agasembwa, tutagira akarabaga, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Umwami Yesu abahezagire, abaha umugisha. Amen. Mana ndagushimiye, urakoze kubw'ubutumwa, kubw'imburi utanze. Mwami Yesu, ndakwinginze umfashe bene data bose bakigizwe imbata na Satani y'ibi bintu byose byo kwishariza imibiri izobora, imibiri izopfa. Mwami Yesu, ndakwinginze umuntu wese umutabare, umurokore, uzobukoze. Mu izina rya Yesu niho ndabisenze. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, na numero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe. Amen.